rero fishiri ko turavuga ku kijanye nuko hari abantu rimwe bavuga bati hari abantu mengo n'intakogwa ko mu bijanye n'ibi vy'ibiturire ngira ngo umuco Pacifique hamwe na Theopiste batanze wanyuzwe. Oya sinanyuzwe bavuze nk'abari sinovuga ngo bari muri leta mugabo bafise inzego bafise aho bahuriye na leta kandi birumvikana kandi babivuze nk'abahinga b'amategeko kuko nkuko babivuze kandi tubihurizako bo bakurikiza amategeko yanditse ntibashobora kuja hirya y'amategeko oya ivyo ntibishoboka mugabo nababwiye yuko igiturire giho maze gukomera kishika no mu mategeko ingene yagiyeho twarabikuriye twarabibonye ibi bintu vyaragiyemwo ikintu c'inguvu zigiturire nikimenyamenya brigade spéciale anticorruption no munsi nibaza ko imaze nk'amezi 6 canke tutegera abayitwara sinzi ko ivyo mwari mubizi brigade kijya gipolisi dasanzwe uno munsi abapolisi barimwo bose barabatwaye abatwara kijya gipolisi bose barabatwaye umukomiseri mukuru icegera ciwe w'amategeko we yarashengeye mugabo ntigeze asubirizwa na wene nagenda babwire ko nico yari ciyongeyeko baracimye nico bita dotation budgétaire baracimye n'amafaranga gukora ubu baraho ubu rero hari bikanganyone bikwiye niyo tegeko ari bikanganyone gikwiye kuko urumva urwego bimye n'amategeko bimye n'amafaranga yo gukora none boca bakora gute mibwizo nshingiro ry'u Burundi baravuga sentare idasanzwe iyo isumba izindi iyo bita Haute Cour de Justice iyo sentare kugeza rino saha ntirafigiyeho none ko umuntu agoma ari umuntu none hamwe umwe mu bantu bari hejuru bakoze amakosa iyo cyangwa ni sentare yihe iyo harwa ni sentare yihe ko hari abantu iyo sentare ntirajaho ivyo rero jewe mbona ko mengo hari ibibazo bidasanzwe mu bintu by'igiturire ntababeshi turafise ibibazo nyambo mukuru w'igihugu vy'ukuri abona yuko hari ingorane kandi je ndemeza ko abibona kuko araguma bivuga nuko nibadufashe barondera abahinga mpuzamakungu ariko Gabriel Friri turi kuri ico kibazo nuko twaciye dusanga hari habo amategeko bidakunda yuko izi nzego no munsi twatumiye hano zidafise zitarekurwa n'amategeko kugira ngo zibahamagaze zibabaze kubijanye n'ivyo kujya canke gutanga ibiturire uretse abo izo nzego badafitiye ubushobozi amategeko atabarekurira no mubo amategeko arekurira ubwo aho bikogwa ugasanga hagima gahazi ugasanga hariho bamwe bahavuye baba abantu bintakogwako mu gihe amategeko abarekurira yego ivyo biraba mugabo nagenda kubwire tubaze tuje mu byo vy'amategeko hari burya hari ibyaha iyo bihanywe bica bikinga byose nkubi yabicaha cyo gutunga bitagariye bakuye ubutunzi gihano ikijya bita enrichissement illicite iyabicaha cyo kweza amafaranga gihanwa ivyo byaha bibiri bihanywe makeno mu bihugu byose byahanywe bikagaragara kuko erega barabico bita ico bita mu gifaransa les signes extérieurs de richesse umuntu aguze imodoka nziza mu bindi bihugu bikomeye babanza kumaza iyo modoka avuye wayikuye ngene yabonetse ariko itwacu nababwiye ibyo mukuru w'igihugu yatubwiye hirya yejo turi mu guhimbaza umunsi mukuru hariwe umutangakore abo bantu babasuma iyo bamaze gutera imbere urumva bagira amaklase sinzi igeno kivuga mu Kirundi usanga bagira amaklase imodoka bagiramwo aho bicara inzoga banywa ariko none ko igipolisi kidasanzwe kijejwe kubafata hamwe na parike nkuru hamwe na parike nkuru ihari izo nzego zifise ubasha bwo kubahamagaza no kubabaza wibaza ko biva kukiugira nababwiye gutunga bitagariye wakuye ubutunzi itegeko ryategekanije yuko umuntu unzenye umushikiriza manza mukuru niwe ategeza kwerekana ivyo bintu ko atabironse bigize mugabo mu bisanzwe ko byagenda wenyene umushikiriza manza yari kumubaza ati mbwira ivyo ntiyo wabikuye mugabo amategeko niyamuhebwe ububasha bwo kubimubaza ariko ndakubwira nti no mu mategeko no ku muntu asanzwe wari we wese no ku muntu asanzwe niko bimeze niko bimeze no ku muntu asanzwe aha umushyize amazi mukuru turi kumwe hano arashobora kubona nka jewe ntubafise inzu by'ukuri bigaragara yuko
bibona ko nayikuye mu giturire bikagaragara bikaboneka mugabo mushikiriza amanza mukuru ntagira uburenganzira bwo kumbaza iyo nayikuye ni jewe niwe ateza kwerekana ko akurikije amategeko nose kwerekana ko mu by'ukuri iyo nzu nayikuye mu biturire nibo ndababwira nti igiturire kimaze gushika no gutegura amategeko urumva ko ivyo bintu ari ibintu bikomeye cyane. Murakoze cyane Gabriel Rufyiri. Turabandanya ikiganiro, ndabibutse yuko muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu. Umutumire wa mbere ni Theopiste Kubwimana arongoye sentare je kugwanya ibiturire. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufyiri harongoye ishirahamwe Oricom, n'ishirahamwe ryiyemeje kugwanya ibiturire hamwe no gusesagura itunga ry'igihugu. Turi kumwe kandi na Pacifique Barankitse n'umushikiriza manza mukuru wa parquet ikukira sentare ijeje kugwanya ibiturire. Turabana ikiganiro. Pacifique, nyakwigendera Petero Nkurunziza yaratangaje mu 2010 ko abaji ibiturire batazihanganirwa, ivyo yise mu rurimi rw'igifaransa tolérance zero. Mbega muravye gushika no munsi ibyavuzwe byaratashe? Ibyavuzwe rero mu nzira yo gutaha kubera yuko ni mutwenge ni kimwe navuga kugwanya igiturire ni urugamba rutoroshe kandi si urugamba utangura uno munsi ucugira ati ku mugoroba ndarurangiza ni ukwamizako kubera yuko iyo bimaze kuboneka yuko ingendo yo kujya igiturire ihari uguma wigisha usigurira hanyuma abakozi icyaha nabo ukabahana ukabakurikirana hanyuma abo vyagiriye koko ukabahana kuvuga ko iyo tolerance zero yari ya volonté politique ti twiruke ku bantu bariko baragira ibiturire bariko baranyuruza amatungo ya leta aho rero ni inzira n'umurongo wari utanzwe kijya ku kivi mu inzego zikore aho abanyagihugu bumve yuko hariho intumbero ya politiki yuko igiturire kigiye kugwanywa hanyuma abakiguyemo nabo bakagwa muri ico cyaha nabo baca bahanwa bagakurikiranwa hanyuma bagahanwa. Ariko muvuze muti iryavuzwe riko rirataha, imbere yaho Gabriel Rufyiri yacishe muravuga ati mu 2020 inyuma yaho harakuweho ubushikanganje bujejwe intwari bereye bari busanzwe buhari. Mbega muvuze muti iryavuzwe riko rirataha nawe akaba afise amakenga y'ubushikanganje bari bujejwe intwari bereye bwakuweho, mwumva amakenga yiwafashe? Je nogira nti kuba ubushikiranganje bwari bujejwe intwari bereye bwaravuyeho ni indinganizo ya politiki sibwo bwonyene bwahavuye ngira ngo mugerageje kuvyibuka hari ubushikiranganje bugera ku 20 na bungahe mugabo bwaragabanutse gushika kuri 10 na bungahe na butanu no kuvuga ni indinganizo ya politiki kugira ngo igihugu citunganye igihugu cyose kirafise ukuntu citunganye kuba hariho ivyo ariko birarangurwa nubwo bushikiranganje na cyane cyane tuvugiye igiturire kubera ko kugwanya igiturire nkuko twabivuze ni urugamba rwo wari we wese rw'inzego zose kubera ko mugize muti hari inzego zo kugwanya igiturire abanyagihugu baca baguma ngaho izindi nzego zikiyicarira ntibishobora gukunda ni urugamba rwa bose twabivuze ko nimba ari igiturire kibera mu ibanga utasensibilije abantu ngo bumve yuko ari cyo kugwanya umuntu aje kwituruka avuga ati ahubwo reka ndamushengeze naho rero tugira duti ni urugamba rugoye mugabo umuntu ategeza kugwana. Ariko naho muvuze muti ni indinganizo ya politiki hari n'ubundi bushikanganje bwagabanutse, mubona ko gukura ubwo bushikanganje ya karusho byazanye naka? Ngira ngo hari ivyo ntava ntashikako kubera yuko si ndi mu batunganya indinganizo ya politiki yuko n'ubushikiranganje butunganywa canke niki. Ariko rero buri nane ko ndavuga yuko ari urugamba rwa bose rw'inzego zose n'abanyagihugu bose inzego zo kurwanya ibiturire hariho urugisata cyakukira ubwo bushikiranganje cyagumyeho ubushikiranganje bwaravuye mu urwego rwagumyeho no kuvuga cya gipolisi kidasanzwe cyo kurwanya igiturire. Niki kibaho vraiment cyayi kubwanje niki kibaho mu nyubako kirahari muga mu ngiro Gabriel avuga ko atagihari. Ego hari turabona intuze ingorane zigenda ziraba mugabo kandi iyo hari ingorane hatezo kuba ninyisho hariho turafise indongozi
igihugu nticitware, igihugu kirafise abagihagarariye barabona ibibereye. Kandi turazi yuko tutihenze n'ibibazo by'ubwo rwego rw'igipolisi babizi. Ejo cyangwa hirya y'ejo bashobora gutanga iyindi ntumbero, mugabo turavye ya volonté politique ihari yo kugwanya igiturire, tubona yuko bizoguma muri iyo logique yuko igiturire gitegerezwa kugwanywa. Twizera yuko n'indongozi dufise tuvanye na ya volonté politique tubona za discours bama bashikirije yuko uwo murongo uhari, bidasigura yuko rero kuba hariho ibibazo binabiriya mu rwego rw'igipolisi rujeje kugwanya ibiturire yuko bituma haca haba intambamyi mu kugwanya ico giturire canke ya volonté politique ici haba kubera ko iracahari, turayibona ko ihari. Mbwa kandi ikindi nagira nshikiyeko nuko hambavu ico gipolisi hariho nkuko tubibona ngaho do parquet nkuru jeje gukora mu madosiye y'abakoze ivyaha by'igiturire n'ibindi vyaha bifitanye isano n'igiturire. Hariho sentare jeje gucira imanza abakoze ivyaha by'ibiturire n'ibindi vyaha. Izi nzego zagumye ziri ku kivi kandi ntizikukira ubwo bushikiranganje bwari bujejwe intwari ibereye. Bibusigura yuko igihugu kirafise ukuntu cyubatse kandi gitezwa kugendera kuri ya ntumbero ya politiki y'abahagarariye igihugu. Tukizera rero yuko ibibazo byo bihari uno munsi ejo bishobora gutorera kuronka inyishu. Murakoze Pacifique. Theopiste, tolérance zero, muraba mubona iryavuzwe ryaratashe? Sinovuga ko iryavuzwe ryatashe kandi ko ritariko rirataha. Cyaho mperereye nka sentare, umuntu afashwe yagirizwe igiturire, sentare irakira urubanza rwiwe kandi ikamuhana dukurikije amategeko. Niyo tolerance zero en fait yashatse kuvuga. Naye kuvuga ngo biturire ngo bica bihera, oya ntivyaheze, birabandanya. Turi ku kivi tuguma tukigwanya mu guca imanza kandi tukazica twisunza amategeko atanumwe turenganije. Gabriel Firi yagize amakenga ati ubushiranganje bw'intwari ibereye bwarakuwe mu nyuma ya 2020, akabona ko ataco biriko birafasha kuba bwarakuwe. Mwebwe mubona hari akarusho byazanye gukura ubushikiranganje? Ega gukura ubushikiranganje ni ndinganizo ya leta. Barazi igituma babukuyeho. Muga twebwe tubandanya turi ku kivi, imanza zibandanya zicibwa. Ntivuga ko ubushikiranganje ko bwakuwe ko imanza zijanye n'ibiturire zahagaze. Turabandanya dukora n'ubu turi ku kivi. Ntagahaze no munsi kahari kubera ubwo bushikiranganje bwakuwe. Aho mperereye ntaho mbona gahaze kuko nabivuze ko imanza zijanye n'ibiturire tuguma tuzica atacamira kandi na parquet ibandanye ikora izana amadosiye ajanye n'ibiturire. Gabriel Firi, murumvise yuko atamakenga nkuko abatumire bahejeje kubivuga iryavuzwe iriko rirataha? Namwe yaje ndabibona gutyo. Aya sindabibona gutyo na gato, ahubwo nagenda bibutse yuko mu 2005 havuzwe irindi jambo ngo ibisaka vyimbwa vyahiye, sinzi ko mu vyibuka neza. Warato yavuze ati kuba ry'ibiturire, kuba sahura amatungo ya leta, ibisaka vyimbwa vyahiye. Mu 2010 avuga ati ntituzihanganira abagiturire. Ego vyarabivuze. Ego mugabo ivyo nico no kwita ubutumwa bwa politike baburiko buratanga. Mugo ubutumwa bwa politike abagira ibintu vya coaching no kuvuga bamwe bafasha abantu gushika kuri cyangwa gushika ku mbona yabo, barafise ingene babwira abantu kugira ngo bashobore gushika kwizo mbono zabo. Ugomba guhuza ibintu bitatu. Uhuza iciyumvira ufise muri wewe, ugahuza amajambo uvuga, ukayahuza n'ibikorwa. Ivyo bintu bitatu iyo bitari en adéquation, iyo bidakurikirana, niko bacavuga muri coaching bakavuga bati ubonye uvuze ibintu ugakora ibintu ukagira ibintu ntushobore gutora neza ibikorwa bitatu vya mbere ugomba gukora kugira ngo ushikire ku iyo ntumbero. N'umwanya uzobikora, n'uzobikora, n'uburyo bikoresha, uba uriko uragira imbono itazoshika ku ntumbero. Ariko aho muvyo muti wese kubibona ariko iryavuzwe ryatashe mubona byavuye kugira ngo iryavuzwe yaravuze iyo ntumbero.
yabanje kuvyumvira amara bivuga mugabo mu ngiro ntivyigeze biboneka nico kibazo mvuze byarabonetse ku ruhande sinabava ngo vyavuye kuri we oya nuko kuntu societe yacu y'u Burundi ikoze aho n'abariko barashiraho amategeko kuko erega umukuru w'igihugu arashobora kugira ivyumviro vyiza mugabo adafise abantu bari tuto turdoruwi biragoye yaramukikuje biragoye gose mvuge ko ico kintu cy'ubushikiranganje uri kuravuga murabizi igiturire kwigwanywa uburyo bubiri hari uburyo bwo guhana hari n'uburyo bwo gukinga uno munsi none nk'ubu uyano babaza urwego rujejwe gukinga igiturire ruri hehe kuko bijya bita kwigisha ruri hari uruhari cyangwa urwego rujeje gukorodona gutunganya muri rusangi ibijanye no kugwanya uraze ko no munsi twebwe turondera nk'ubu turi mu munsi mukuru turi mu twashizeho indwi yo kugwanya igiturire twe ntawe tubona twitura ariko tukuri umukuru w'igihugu vyoya arabazwa byose mugabo nimumbwire urwego no munsi ruhari rubazwa ivyo bintu ntarubaho no kuvuga rero harabuze umukuru w'igihugu aravuga ati ubushanje bw'intwari bereye twahisemo kubukura kugira ngo bijya byari bije mu bushikiranganje bize kubarizwa mu bibazwa by'umukuru ubibazwa mwoshobora kumumbwira ubibazwa biri mu biro by'umukuru w'igihugu ninde twe turaguma tubaza ninde kuri no munsi nawe tuzi kuko ndaguhaye akaroro gasanzwe turiko duhimbaza umunsi mpuzamakungu wari kugwanya igiturire ndarindiriye nzorabe uzosohora itangazo nzoca amenya neza uyu murwego tuzora tubaza mugabo kera kwino saha twe nawe turatora ntawe tuzi abari ngaha baraza kutubwira uwari wazoshikiza iryo tangazo canke je sinzi ko bamuzi kweri uwo bazobabazi n'uwo bazobashiriyeho uwo munsi nyene kuko nawe tuzi kuko nabakarorero twebwe turungo tubaza uno muri sentare nahinyuzwa mu bushikiranganje babazwa byose mugabo amasezerano ndiko ndababwira amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire avuga yuko hajaho urwego rw'igihugu rubazwa ivyo bintu hakajaho n'inzego zidasanzwe zibazwe ivyo bintu izo nzego ntazihari n'ubwo nta ruhari nico gituma uno munsi nitwaza kugirirwa evaluation nkunda gwakarorero gasanzwe muri iyo mechanisme d'evaluation barashizeho umugwi wamaho wo kugwanya igiturire ku rwego mpuzamakungu uburundi wabufise uwo bita point focal nagenda babwire ko kuvuga ubushanganze bufutwa uyo point focal ntabaho twebwe hari gihe tugenda mwizo nama tukisanga intebe y'u Burundi ikaguma igaragara ikindi naco kumbana aho bataba batumiye u Burundi nkego oya ntibibaho oya ination zindi nikora guki ivyo ntibibaho oya ikigira kabiri naco hama hariho buri myaka ibiri haba inama mpuzamakungu ijeje gusuzuma ivyo byose twavuze usanga u Burundi busa n'ubudaserukiwe niyo buserukiwe barungika umuntu atanakimwazi kubera babarungikiye bakabarungikira umuntu umwe yafashwe mu mugongo na oni wenyene uyo muntu nawe agaca bakamurungika kugira barungika ba fonctionnaire bose nta nakimwabazi ku bintu by'ubuhinga ugaca usanga barungitse umuntu aserukira leta asigara ngo mbega ibintu bimeze mbega ibintu bigenda gute urumva ko ivyo bintu biba biriko bifatwa mu vy'ukuri nk'ibintu mwe ntaco bimaze kumbure iyo n'ingaruka mbi ningaruka mbi kubijanye ubushikanganje bwafuswe ivyo rero ni ibintu biboneka hanyuma ivyo bigafatwa gutyo bakibagira yuko kugira ngo bafashe igihugu ubu we kugira bafashe igihugu mu bijanye no gufasha mu buryo bw'amafaranga n'ubundi buryo babanza kuraba ibyakozwe biko birakorwa mu kugwanya igiturire nagira ndababwire yuko biba ibi by'intwaro ibereye mu vya politike mu vy'ubutunzi mu vy'ubutungane n'ibindi ibi barabiraba ivyiganye n'ivyo baraba igihugu rero kiguma kiri ku rutonde rumwe bita urutonde rwirabura rw'ibihugu vyamogoreye kudakurikiza amategeko kudashiraho intwari ibereye baraba aya maraporo kuko aya maraporo nawumvise ko akogwa ku rwego mpuzamakungu iyo rero ivyo bintu bidakozwe bica bigora cyane nubu rero niyo ngorane hari no munsi urashikirije ingaruka kubijanye no gukuraho ubushikiranganje bw'intwari bereye mbega tugarutse erega bariko barakuraho n'intuze n'inzego mu bimenye nizo nzego zitwa ngo nizisanga ubwo twatanguye tuvuga iby'ibiturire mu Burundi wavuze yuko ataragaseshwa rumuri
wanavuze yuko n'amazi ariko ararenga inkombe mbega hoba hari ingaruka ubona nyamukuru zuko kujya ibiturire nuko kuntu amazi ariko ararenga inkombe nkuko wabivuze hari ingaruka mbi ya mbere nuko haba kutizigiranira hagati y'abatware n'abatwagwa crise de confiance ivyo nivyo bica biba kuko urabona nk'aba n'igihugu mu gihugu hagati mu masentare ukaba aridoga ko adashirirwa imanza urumva baca babona ko bariwe nabo bakijije urumva haca haba ico kintu bita crise de confiance ukwizigiranira ikigira kabiri ni terambere nta terambere rishoboka nk'ijya migambi ya leta yose iri kwiravuga umukuru ariko aravuga ibi vyimbono vya mu mwaka ngene Burundi buzoba bwifashe mu mwaka 2040 ingene Burundi buzoba bwifashe mu mwaka 2060 ntibishoboka igi giturire kitagwanijwe nta mabarabara ashoboka nta bitaro bishoboka nta mashuri ashoboka nukuvuga ubutunzi buca buhenebera kuko bica bigora hari ikindi kidashoboka hari ikintu bita classe moyenne classe moyenne ni barya abantu bashobora mugwi w'abantu bari ku rugero rw'abantu bafise ubuzima busanzwe bashobora kwivuza bitagoranye bashobora gufungura bitagoranye bashobora kwigisha abana bo bitagoranye uyo mugwi w'abantu mu gihugu kiba kirimo migiturire ntubaho la classe moyenne ntibaho uca usanga hari abantu bake cyane bariko baratunga gose mu gihe hari abantu benshi gose bariko barakena ubu uyi biharuro bihari bitangwa na PNUD Banque Mondiale FMI n'abandi bavuga ko biri ku rugero rwa 70 ivyo bita en dessous du seuil de la pauvreté murumva ko ivyo bintu ari ibintu bigoye cyane iyo ni ingaruka mbi yindi nuko abantu baca bigenza nk'imene zo muci sinzi kwigisho mu cyumva nukuvuga yuko abantu baca barengera amategeko kuko uca usanga abantu bashaka kugura abandi ugaca usanga ufise amafaranga niwe ashobora gutunganirizwa ivyo ni ibintu biboneka kimwe bita état de droit ntigishoboka nukuvuga igihugu igendera ku mategeko ntigishoboka kubera rimwe ko ndavuga yuko usanga abantu bafise inguvu aribo baronka ijambo ivyo rero ingaruka mbi z'igiturire nta muntu ashaka kuzidondagura nabivuze mu vy'amatora usanga abantu bashaka gukoresha amafaranga kugira ngo bironkere ivy'amatora ibya politike usanga navyo naruko kuko bavuga yuko ahantu hari igiturire ushobora kugura umuntu wese ushoboye igufisa amafaranga ivyo birashoboka ikintu rero kiri grave kibi igiturire kicacinjira mu mico y'abantu no kuvuga ugaca usanga kurya igiturire n'ibintu bisanzwe aho usanga no mu bijanye n'umutekano w'igihugu igiturire kiba carinjiye ku buryo abangizi bana bashobora kwishura bimwe bita financement du terrorisme kubera iki bashihajizweho amategeko ajanye no kugwanya ivya financement du terrorisme ibiturire nivyo bituma ivyo vy'iterabwoba ivyo byo guhungabanya umutekano usanga ibiturire iyo bihari biroroha cyane yuko bikorwa mu ijambo rimwe rero mu ijambo rimwe igiturire ni umwasi ahubwo hari icyo nari nibagiye yuko uno mwaka icivugo bafatiye ko ku rwego mpuzamakungu kivuga kiti twese hamwe turwanye igiturire niho amahoro azoboneka niho umutekano uzoboneka niho iterambere rizoboneka mu gifaransa kivuga kiti unir le monde contre la corruption source de la paix source du développement source de la sécurité murumva rero yuko igiturire iyo kitagwanijwe mu gihugu ntushobora kwiyumvira ko hashobora kuba amahoro ntibishoboka ntushobora kwiyumvira ko hashobora kuba umutekano ntibishoboka ntushobora kwiyumvira ko hashobora kuba iterambere kuko ivyo barabibonye neza abahinga bawoni nico gituma uno munsi giturire citwa ko ari freo mondial citwa ko ari karanda citwa ko ari cancer murakoze Gabriel Firi Pacifique ingaruka z'igiturire ni nyinshi gose ni nyinshi gose ariko ico noshikiriza nuko igiturire ubwa mbere na mbere caka uburenganzira umwene gihugu yarafise niyaba yateza kugenda kwa muganga kugira ngo avugwe
adatanze igiturire ntavugwe cyangwa akavugwa nabi ni ukuvuga yuko yabuze bwa burenganzira bwo kwivuza atezwa kuvuzwa neza nimba hari umuvyeyi ariko ararondera ishure akagira ati turinda kumwaka amahera adatanze aya mahera ikibanza c'umwana wiwe ntikiboneka ubona yuko ni bwa burenganzira bw'umunyagihugu buba buriko burahonyangwa nyimba umupolisi mwibarabara yatezwa kugira controle hakaba hariho umuduga mwibarabara udakwije ivyangombwa karinda kwaka igiturire hanyuma umuduga ukabandanya ugenda udakwije ivyangombwa nubona ko utuca ushira urahungabanya ubuzima bw'abanyagihugu kubera ushobora kugira isanganya kubera ko atavyifashemwo neza kubera yahawe igiturire agaca ahumiriza amaso umuduga ukabandanya mbe mucamanza asavye igiturire ni vya bindi ngene bigaruka bwa burenganzira bw'umunyagihugu kubera ko wari ufise ukuri ukakubura kubera ko hari watanze igiturire hari umuntu yarenganijwe kubera igiturire muri za ngaruka mbi kubera yuko iyo umuntu yarenganijwe mu mutwe we arashobora kugira kwiyumvira ukundi kuntu yo kwirenganura ugasanga araciye kubiri n'amategeko yarategekanijwe Theopiste ingaruka mbi z'igiturire muri rusangi uretse izo Rufyiri yavuze nizo Pacifica aje gushikiriza akandi ubona abo babibagiye kaje n'ingaruka mbi nakahe na jewe sindi kure yabo mu isanzwe igiturire umwene gihugu ni wahasiga ubuzima nk'ubu ntanze akarorero nko kubijanye n'amabarabara urabona amabarabara ducamwo ngaha mu Burundi ngene ameze biragaragara neza ko bayakoze habayemo ikintu cy'igiturire kuko nta barabara usanga rifise imyaka myinshi muri kino gihugu umwene gihugu rero ahasiga ubuzima byagenze gute ndashobora kuba ndiko ndagendesha imodoka ubwo nyene nkagwa mu kinogo amamortiseur agaca agenda none ubwo buryo bwo gusura kuja kuyikoresha bwobwo nce ndabukura hehe donc urumva byose n'umwene gihugu yamarika aragwa mu mporero mu bijanye no gutanga amasoko ya leta naho nyine nico kimwe yego isoko ya leta ndashobora kugenda nk'ubu uye nkamubwira nti kuri iyi soko nzoronka ayo nayo ukaza usanga ikintu baguhaye ni ikintu kitagira agaciro nk'ibikoresho dufate nka twege dukoresha ibikoresho byo mu biro ugasanga ni cya kintu baguhaye ugasanga ntigikora cyangwa gikoze kigakora nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri kikaba cyatabutse kubera yuko bashatse kurondera ya karite ya nyuma kugira ngo baronke nabo aho bakura ibyo byose urumva ni ingaruka mbi yo kugira igiturire mu bijanye n'amatora iyo hagiyemo igiturire ingaruka niyihe mubona yazo ingaruka mbi mu bijanye n'amatora ingaruka mbi yo gushira ku rutonde ruko watanze igiturire uco yibonera mu bintu byo mu gihe cyo kwiyamamaza iyo watanze igiturire ugiye kwiyamamaza resultat ntayironka bica biboneka maje kuja mu mabanga naho nyine nico kimwe ingaruka mbi nuko uco usanga uri kurakora ibitajanye hari igihe utanga igiturire kugira uje mu mabanga kandi ata capacity ufise yo kuyajamwe utabishoboye ugasanga umuntu yagiye ku rwego runuru mugo ugasanga ivyo ari karakora ntavyo ashoboye ugasanga intuzeye urwego rurapfuye kubera umuntu bashizeho atabishoboye niyo ni ingaruka mbi baguhaye akazi atagushoboza ufise naho nyine ugiye kukica none ukishe si wa mwene gihugu nyene agaruka kugwa mu mporero dufate nk'ubu ndatanze barampaye igiturire canke ndatanze igiturire bampaye akazi ko kuja kuvura umuntu umuganga ntabishoboye ugaca usanga nanditse imiti itariyo niyo ni yangaruka mbi byose bigaruka ku mwene gihugu Gabriel Fyi turiko turasoza ibiganiro turumvise ingaruka mbi zo kugira igiturire abatumire mwese mwahurije yuko ata igiturire mu Burundi kiribwa cakwa gitangwa mbega none hoko gwiki mu gusozera ego murakoze mugabo nagira nunganire cyane nta karorero kuco umushikiriza manza mukuru wa parke ikukira sentare idasanzwe twembwa twita kisanzwe yo gwanya igiturire yavuze mu kintu cy'umutekano mu bintu by'amabarabara nagira hariho kayigeze gushika sinibuka mugani mw'imyaka ya vuba iyo umuntu yaravuye mu bukeye atwaye imodoka murazi ko ico gihe abapolisi bari ahantu hose kuva mu bukeye gushika ibujumbura iyo modoka nibaza ko mwayumvise yari pakiye abantu bwa mbere barenze yari pakiye abantu barenga 200 umengo numwe canke 22 barenga ifise uburenganzira bwo gutwara abantu 18 umengo
abo bantu baguye ahantu bita ugomba gushika ngaho i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hari ikorosi rirerire cane ikiramanuka basanga uyo muntu yaje atagira permis ntiyari afise permis yatwaye iyo modoka arayizana mpaka iratembagara abantu bose bacapfa bose namwe yasigaye iyo ni ingaruka mbi yerekana ko mu by'ukuri kugigita uyo muntu ashobora gukura imodoka mu bukeya akayizana ni ukuvuga ko yabigira kenshi kandi si we wenyene n'ubu twe turaza abantu bagendesha amamodoka batagira ntuzere batagira ibyangombwa ibyo rero murumva yuko ari igiturire ko gita mu kaga ubuzima bw'abantu muri rusange rero mu ncamake igiturire kirica nk'uko umukuru we yabivuze umukuru we yavuze ati urikome yari yarihenze kuko yavuze ko igiturire gitungisha benshi cica benshi igiturire cica benshi kigakiza bake niko twavuze twari twacafye abantu batatu bari hejuru bibere mu mashampanye n'abandi benshi cyane bari hasi mugabo ico nibaza twe kugarukako nuko n'uyo muntu ariko anywa iyo champagne agwaye atashobora kuronka aho yivuza uyo muntu yaguze imodoka nziza ayiguze atabarabara adashobora kuronka ayicisha ni ukuvuga rero igiturire mu ijambo rimwe kiriyica mu vy'ukuri ibyo twose twovyumva tukabimenya ko cica arakaranda ari kanseri ari kiraya kibuze kujya babivuga ari kintu kibi kuri ivyo noneho kogwa iki rero mu vyokogwa ubu uyaje ikintu mbona gikwiye sinabavuga ngo hakwigisha akajya politiki ishaka rya politiki rirahari ubu yakenewe ubwa mbere kuzana ivyo bita impinduka ivyo muno kwita mu gifaransa des réformes profondes ama réforme nayo ingene agigwa jewe mbona ivyo Burundi byarananiranye ni barondere abanyamahanga baze babafashe nkuko bafashije muri OBR mwarabonye OBR resultat zirahari ujya muhinga yavuye muri Irlande yaje OBR itoza miliyari amajana 4 400 miliyari ubu tugeze kuri 2000 miliyari amamiliyari ibihumbi 2 niyo tugeze ko dutoza murumva yuko yiyongereye ko incuro hafi gatanu kuva mu 2009 gushika uyu mwaka turimo none uyo munyamahanga yaje bamuzanye kubera ubuhinga natwe rero nibadufashe bagire reforme y'ubutungane bagire reforme ya administration bagire reforme ya marché kuko abahinga babikora biroroshe ubu Nations Unies biciye muri teko ryo kugwanya giturire iratanga ico bita appui technique bakabaha aba expert bakaza kubafasha barafise n'ukungene babigira ariko none uretse abanyamahanga abarundi ntabo ntabahinga mu barundi bo erega baragayana niyo ngorane abarundi baragayana hariho n'ababishoboye mugabo bantu babaye erega nakubwiye ko igiturire ingorane aho igize ingorane aho iri ku giturire urumva aho gigera no kushiraho amategeko none uyumvire kugeza yaho amategeko agiyeho aza ari bikanganyoni kandi atako byagomba kugenda yego ako kumenya icokogwa cambere mushikirije ikindi cokogwa icokogwa cambere nukisubire ko nico cambere gitangura nuko bagira impinduka bigenze reforme kandi zigwa n'abarundi bigiwe kujya babigize ari marge de l'OBR OBR ni office Burundi de recette iko kigihugu kije kwegeranya amakori cyashizweho n'umu Irlande twese turabona resultat ivyo rero satana aho nyene bagire kujya babigize kuri OBR babigire kujya nyene abantu baje mu mabanga ari uko bakoze ibibazo ntivyera ariko naho vyagenze gutyo naho nyene ntivyera muri OBR urazi gituma nuko bace babihereza abarundi bagaca baja muri wa mugwi ya sinzi ngene no vyita byace bisubira uko vyana mugabo naho tubivuge gutyo tubisubire hariho akarusho hari akarusho ko akarusho nako ndababwiye kuko mu bisanzwe mu bintu vya planification hari ibintu bita les indicateurs ibimenyetso ndabaguhaye akarorero kuko mu 2009 byari bimeze cyo ni cyambere ikindi cokogwa nuko abantu bose baje mu bibanza bushiraho imiguye gukoresha ibibazo abantu bagakora ibibazo ibintu byo kumushira umuntu bibanza vy'ubuhinga bahashira ibibazo hanyuma kandi bashire ivyo no kwita les indicateurs de résultat no kuvuga ivyo bashobora kuba bataza kuba baza barashitseko mu gihe
mu gihe kanaka bazoba bashinze. Ikigira gatatu kigomba gukorwa nuko aby'amaprograme igihugu kiriko kirashiraho. Ubwa mbere imigambi igihugu kiriko kirashiraho. Kuko ibyo ni gukinga nuko digitalisation ni ukuvuga burya buhinga bwa none bagerageza uburyo bwose bikwire mu bisata byose by'igihugu. Mugabo twumvise umukuru w'igihugu atubwira yuko bariko baragira resistance, bariko baravyanka, ntibashaka baravyanse ama service ya leta ari ngo ariko baravyanka menshi. Rero mu gusozera icokogwa ngira mvuge bibiri, ikindi cokogwa nuko ndeka mvuge bitatu sindenza. Icokogwa kindi nuko ijya politike ya budget programme amafaranga afatiye ku migambi nayo nibo yikomeza. Mugabo kandi mu Burundi tubona biriko biragorana. Ni bazohava barondera abanyamahanga, mugabo jewe ndabarezirita naho yo barinde je ndabe ico uyo muntu azobamaze. Ikigira gatatu nibazaho gihambaye cyane nuko amafaranga yose aca muri leta, aca mu itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Aha ntitwakivuze ngo tugidondore, mugabo muri rya budget ya leta hariho ico bise ngo rubrique, ni ukuvuga hariho sinzi ngene rubrique no kivuga mu Kirundi, rubrique budgetaire yitwa recouvrement de fonds détournés. Ikigabane kumbure kivuga. Ikigabane kivuga amafaranga yinjijwe avuye mu byo kurwanya igiturire. Turavye neza tubona bagomba bava amafaranga yarashubijwe. Mugabo amafaranga tuyabona muri budget. Tugomba rero kugira ni habi cyo bita transparence budgetaire. Amafaranga mu muco mu gukoresha amafaranga y'igihugu. Nagira nibutse yuko amafaranga y'igihugu no munsi ari amamiliyaridi ashika ibihumbi 4 yababa ibihumbi 4. Ayo mafaranga rero adakoze mu muco murumva yuko bigora ivyo by'amasoko ya leta bice bigora byose. Nibigaragara biboneka amafaranga yavuye mu ivyo bintu by'ubusuma aje mu itegeko rya leta, kuko amafaranga akoze adaciye mu iryo tegeko biba bigaragara ko harimo mu gifungu cinshi cyane. Ikindi nuko hajaho ikintu bita stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Ni mwico gitabo hazoca haba harimo mu migambi yose yerekana ukungene igiturire kizocagwanijwe. Ico gitabo no munsi hari igitabo casinywe n'umuhisi nkuru nziza itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020. Ico gitabo caranyegejwe nuno munsi. Sinzi ko abaje gutwara inyuma ziwe bo babazi ico gitabo kihari, muganda babwira ko ico gitabo kugeza nuno munsi ntikirasokorogwa. Nyamba bafite ico bakinegura nibagikosore. Mugabo urakoze cyane. Igitabo ico no kwita stratégie nationale de bonne gouvernance nico gitaga intumbero, nico gizoca gitanga nizo nzego twariko turavuga uno munsi umuntu atamenya uwabaza. Ico gitabo rero ni gitabo gikomeye cyane kizodufasha. Icyanyuma nuko amaraporo ya evaluation yagizwe bimwe navuga Uburundi bwasuzumwe ubwa mbere bugasuzumwa n'ubwa kabiri nibashire mu ngiro ivyavuye mu ayo masuzumwa. Muri leta nibo bagomba kubikora. Mugabo nkaca mvuga yuko n'abanyagihugu natwebwe turafite ivyo dusabwa. Ibwirizwa shingiro mu 1939 ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwakomwa. Umurundi wese afise itegeko ry'ukurikingira. Iyo ni ingingo ya 1939 y'ibwirizwa shingiro. Igacibandanya iyo ngingo ivuga iti umuntu wese aryononye akurikirwa n'amategeko. Urumva rero yuko twese dufise uruhara, hagomba kuba inyigisho, umuntu wese agomba kumva yuko itunga ry'igihugu agomba kurikingira vyanka bikunda. Mugabo simvuze ngo aca subirira ubutungane, aca subirira igipolisi, oya. Birafise ingene bikogwa, mugabo twese tugomba kuja mu bwato bumwe tukagwana urwo rugamba, kubera twabonye ko ingaruka mbi z'igiturire ari nyinshi cyane. Mbega none Gabriel Rufyiri, mwoho mu mashirahamwe yanyu mwiyemeje iki? Twebwe ivyo twiyemeje tumaze imyaka dukora nivyo n'ubu turiko turakora. Ndababwishira hamwe rikome nk'ubu ryatunganije indwi yo kugwanya igiturire, kuvuga cyane cyane amabi y'igiturire, ingene cyo gwanywa n'uwo kigwanywa ariwe. Ivyo turiko turabikora n'ubu turiko turabikora ukubona turi ngaha. Tumaze indwi turiko turigisha abantu, tumaze indwi turiko turavuga izo ngaruka mbi, tumaze indwi turiko turavuga ivyokogwa. Jewe rero twebwe rero mwishyiramwe rikome turiko turakora
tugerageza ibyo dushoboye mugabo ntidushobora gusubirira inzego z'igihugu ni karahara mu ruganda ntibacura nico gituma ubutungane bugomba kuza mu bambere bagomba kugwanya igiturire hamwe no gushiraho amapolitike yo gukinga no guhana ntibahane gusa abantu bivye igitoki muramwumva hari amajambo bakoresha ngo kunyonora kunyonora ni imvugo mbabarira amatwi nukukora nukuvuga gusahura kuko nivyo kumva ko umuntu namanda bivuga bagaca bantwenga mugabo none murazi neza yuko umuntu yivye igitoki bamwita ngo n'umubandi none umuntu asahuye igihugu yorera kwitwa umubandi gute mugabo ntibavyemera ariko nukubimenya abo bantu bageza yaho bashika no mu mategeko bagashiraho amategeko yo kubakingira urumva ko ivyo bintu ari ibintu bikomeye cyane tumaze kumva mwaka 2006 mwumva bavuze ngo Arishishima irisite rahanwa kuvuga kutuga bitagaragara iyo wakwiye ubutunzi birahanwa kweza amafaranga birahanwa mugabo ntibihanwe bakavuga yuko umuntu azoshira miliyoni 200 muri konti azobibazwa mugabo ntagire banki nimwe bibaza murumva ko igiturire mu Burundi kigeze kure mwakoze cyane Gabriel Fsiri Pacifique urongoye parke nkuru ikukira sentaye ijeje kugwanya ibiturire turiko turasozera ikiganiro mbega ko mwumvise ingaruka mbi kandi mu Burundi ivy'igiturire ataragasishwa rumuri mubona ikintu cokogwa niki aho nshikiriza ibintu bibiri ikintu ca mbere kijanye no gusaba abanyagihugu abene igihugu bose kugira uruhara muri runo rugamba rwo kugwanya igiturire yego nivyo inzego zirahari amategeko arahari mugabo abanyagihugu cyangwa umunyagihugu mwene gihugu ahari atabishizemo uruhara ntibikunda kubera ko nico giturire gitangwa ni hagati wo munyagihugu n'uwundi muntu afise amabanga igihugu camujeje so umunyagihugu gusa bwite wore ko ararondera service mu rwego rwa leta n'uwo mu fonctionnaire n'uwo munyakazi afise amabanga nawe nyene arahamagariwe kugwanya igiturire ku rwego ariko umwe wese ku rwego ahari umwe wese ahari ku rwego arimwo agwanya igiturire muri uko kugwanya igiturire harimwo kutacakira hakaba harimwo no kutagisaba ivyo ni vyaha byo gutanga no kwakira ngabo kandi harimwo no kwirinda gukora vya bindi vyaha navyo nyene bifitanye isano n'igiturire hari ivyo vyo kunyuruza amatungo ya leta nabijya bindi vyaha vyose haba ku ari uguhembwa imishahara umuntu adafite uburenganzira n'ibindi byose tutarinze kuvuga amashirahamwe nk'aya barufyiri nayo muyasabiki amashirahamwe nayo gende nabanyanyigu mu bandi n'abantu n'urugamba rwa twese n'urugamba rwa twese nukuvuga yuko bategezo barafise uruhara rwo gufasha muri basanzwe ko barakora kuvuga bati twe turabona hari giturire bwabo kuvuga gusa ntibikwiriye bakibonye cyangwa bavuga bati hajya twabonye icyaha kubera ko no mu mategeko twavuga nka code de procédure pénale iribwirizwa ritunganya ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa kandi zikaburanisha zisaba umunyagihugu ari we wese iyo abonye ko ari icyaha cyakozwe kukimenyesha inzego zibijejwe nabo rero haba atitire individual nk'umuntu ku gatwe k'umuntu cyane nkishira hamwe babonye icyaha barafise iyo obligation legale barafise amategeko arabasaba yuko bamenyesha ico cyaha cyakozwe bakabishikiriza ku nzego zibijeje kugira ngo gikurikiranwe harabivuga ku maradiyo kuvuga ku maradiyo ni kimwe sivyo kubera yuko mu ma technique d'enquête yego ku maradiyo mugabo yoca bisaba yuko umushikiriza amanza cyanke ujejwe inyambi na mabi aguma ku radio mbe burya hari icyaha kiza kuvuga ku radio mugabo navyo nyene ni vyiza kubivuga ku radio mugabo gashikira nkuko amategeko abitunganya inzego zibijeje ubwo ati nabonye icyaha hajya kubera ko bamenyeshe habonye icyaha hari gihe bafise bijya twita les éléments de preuve za mbere zigaragaza ivyemeza bitaranyika hanyuma abo babijeje bagaca bashika hakiri kare bakagira aho bahera naho babandaniriza mutamashirahamwe rero ntazokwamara yo kuvuga ku maradiyo gusa azozera aregera inzego zibijejwe abavunira urugohe ntiyamara canke yabongorera ati yamara raba kino kintu ko iki kintu twabonye cyaha kubera ko
yavuze ibwirizwa shingiro twavuze intuze n'ibwirizwa rikomoka ku intuzeye ku ibwirizwa shingiro ritunganya ukuntu imanza z'ivyaha zitohozwa kandi zikaburanishwa zisaba umwene igihugu wari we wese yuko abonye icaha gikozwe aca bimenyesha ubwo nyene inzego zibijeje kugira ngo turabe yuko igihugu coba igihugu atavyaha biriko birakorerwa ku ruhara rw'iwanyu naho mu byo mujejwe nko mwiyemeje tuguma ku kivi no kuvuga yuko ivyaha byose amadosiye yose tubonye dutegerezwa kuyakora no kubandanya tuyakora twisunze amategeko abagiye biturire tugatohoza yuko koko tukegeranya ivyemezo bikwiye hanyuma tukabashengeza imbere ya sentare nayo igacikora umurimo wayo aho mufise intambamyi hoho musabiki twebwe intambamyi zihari nuko ni ivyaha nkuko twabivuze vy'igiturire ni ivyaha bigoye gutohoza ni ivyaha bigoye gutohoza ariko kandi dusaba yuko uwo ari we wese uwo dusavye yuko agira icyo afashije ategerezwa kugira urwo ruhara agafashe reka ndagisigura iyo hari icyaha gikozwe tureke ibi vy'igiturire ibi vyo kunyuruza amatungo ya leta kunyuruza amatungo ya leta bibera haba mu biro canke mu madokima ubu ufise bije uriko baguhaye utezwa gukora umugambi kanaka mugabo rero uyu mu kurangura uwo mugambi ntuwikorana haba hariho abakoraborateri abo bakoraborateri niba atezwa kuvunira urugohe pariketi hariho ivyaha twabonye biriko birakorerwa ngaha bigaruka kuri kimwe ca mbere uruhara rw'umwe wese ngire kumenyesha yuko hariho abantu batinya kudenonsa kwitura inzego batinya yuko vyo bagarukako mugabo hari itegeko ryashizweho ryo gukingira abantu mu gifaransa bita protection des dénonciateurs des témoins et d'autres personnes victimes no kuvuga yuko tumaze kubona yuko umuntu kanaka ashobora kugira inkurikizi iryo tegeko ricari mu kingiro no mu bushikiranganje bw'ubutungane hariho service ijerwe ico gikorwa cyo kuraba ukuntu gukingira abantu boba bogirirwa inkurikizi haba kubera inkuru batanze les informations canke kubera baje gusura mu rubanza kanaka birakenewe ko abanyagihugu babimenya ikigira kabiri gatoyi kubera ko ibi vy'igiturire ntibisanzwe kandi kubera ko c'est technique sivyo kucaha cy'igiturire le principe ugitanze n'ubucakiriye bose barahanwa turasaba yuko kugira twabivuze kare hari umuntu akwatse igiturire bimenyeshe hakiri kare kubera ko turaraba ukuntu ico caha cakozwe uje kubimenyesha hakiri kare nuko wewe agatima ko kugitanga utarugafise abantu rero benshi baratinya bati ninaje kubivuga tinaje baca bamfata yuko nagovye gutanga igiturire mugabo amategeko tubiravye nk'abatekinisiye arakingira umuntu yaje kuvuga yuko yatswe igiturire hakiri kare tugaca tumenya ukuntu tumufata hariho kandi ikindi nagira mvuge navuze ko ndabivuga mu ntuze mu mice ibiri mu mwanya mutoyi yego mu mwanya mutoyi kubera ko turiko turavuga imyaka 20 aya masezerano mpuzamakungu ahari ahanini twibanda kubera ko ayo masezerano afise ibigabane vyinshi nka bitanu ntihenze nka bitanu harimo rero ivyo guhana harimo ivyo gukinga ivyo guhana harimo ivyo twita recouvrement kugarura ivyanyurujwe hakaba hariho coopération internationale hakaba harimo na entraide judiciaire guhanahana inkozi z'ikibi aha twavuze ivyaha nk'uko vyo bikorerwa ngaha mugari ivyaha ndengambibe bisaba yuko haba gufashanya no guhanahana amakuru n'izindi nzego zo mu bindi bihugu ivyo rero navyo birakenewe yuko navyo nyene amategeko ajaho kugira ngo yoroshe guhanahana izo nkuru kubera ko ubu biroroshe ko umuntu ashobora gukorera icaha i Tanzania mugabo ugasanga ivyibwe biri ngaha mugabo mushobora gukorana facilement hariho ico twita cadre legal yo guhanahana ayo makuru biroroha mu kugira ntuze yamatohoza hanyuma abaje muri ico caha bose bagashobora guhanwa. Nakoze cyane Pacifique turiko turasozera Theopiste
kuri aka karyo kihimbaza ry'umunsi mukuru mpuzamakungu hariwe kurwanya ibiturire musaba iki abarundi muhamagarira iki abarundi canke amashyirahamwe akorera muri ico gisata yo kora mu ntumbero yo guhasha igiturire mu Burundi? twese turi kumwe birashoboka. Abarundi tubahamagariye kudoma ku rutoke uwo wese afashwe canke atanga igiturire bakamushengeza imbere y'inzego zibijejwe. Hanyuma ikigira kabiri nuko hobaho amategeko atomoye, ihinyanyurwa ry'amategeko rijeje kurwanya ibiturire kugira ngo amategeko atomore za sentare na za parike zishobore kuronka ububasha bukwiye bwo gutohoza amantuzeye ivyaha bijanye n'ivyo biturire. Sentare na parike zijejwe kurwanya ibiturire. Hanyuma ikindi cya gatatu nuko iryo tegeko rijeje kurwanya ibiturire rija mu bene gihugu rikigishwa, kuko hariho igihe usanga nkaje aho mperereye turiko turaca imanza usanga benshi babikoze mu kutamenya. Rero iryo tegeko rimaze kujaho ritomoye neza birakenewe ko rija muri bene gihugu. Sukuvuga niyo ndiko ndavuga bene gihugu sukuvuga bajya babirimizi, nukuvuga twese nabize bose mu nzego zitandukanye, kuko twasanze benshi babikora ukutamenya. Hanyuma iyo vulgarisation de la loi iraba twese, nukuvuga twese duhaguruke. Si jewe sentare, si parke na Oricom, nuguhagurukira rimwe n'abamenyesha amakuru bien sûr. Bisaba uburyo ariko ivyo vyose ni ibintu bitegurwa n'abantu kandi bigakogwa. Amashyirahamwe nk'aya ba Gabriel Firi yoyo muyasabiki? Ayo mashyirahamwe nyene nico navuze tuyasaba gufashanya. Erega ari ngaho kugira afashe leta. Yego hariho aho twacishije ko bigeze kumusaba ati dufashe ibintu biriko birayangara, nayo nyene tuyasavye guhaguruka kurwanya igiturire yivuye inyuma, nayo nyene akinjira mu bene gihugu agasansibiriza. Ndizera ko dufashe tukagira inyabutatu twege leta, Oricome, abene gihugu tugafashanya mu kuja gusansibiriza ingene igiturire gitangwa n'ingaruka mbi yaco n'ugikoze n'ikizira gukora. Ndizera yuko mu minsi bizogenda neza tugashika kwihangiro ryo guhasha igiturire mu Burundi bwacu. Pacifique yavuze ati ba Oricome ntibo kwamara kuvuga gusa ku maradiyo, ahubwo nibaze baraza batongorera. Nabwo niko mubibona? Oricome na Pacifique jewe ndi sentare, wewe ariko asaba yuko badenonsa, abo n'abadenonsiateur. Yego yabisavye, nibaza ko uwo biraba yavyumvise. Ibisigaye jewe amaze kudenonsa parike igatohoza, jewe ico nzoba nsigaje nukuzoba nca urubanza. Yego murakoze cyane. Kanagomba nongere ko unkundiye hari ibintu nibaza ko ndiko ndavuga navuze ibintu biriko birakogwa, muga hari ibintu bibiri nashaka kongera ko kameme nibaza ko ari vyiza hamwe leta yofasha bikaja mu ngiro vuba. Umukuru w'umugambwe utwara umunyamabanga yego murantunga, umunyamabanga mukuru w'umugambwe utwara ari uvamwe abakadre bose mu nzego yaradukoranije, amaze kudukoranya kabiri, kandi twebwe musaze dukoranywa n'abanyamigambwe mugabo kubera umugambwe utwara ni vyiza cyane ko tumubwira ico dufise ku mutima, kuko abonona bose bava mu mugambwe batanzwe n'uwo mugambwe. Ariko si wo bari mu nzego gusa, nabo mu yindi migambo ni bakariko basha nawe nawo boshiramwo nibo bamubazwa, kuko ubu hariko hashigwa mu ngiro programme y'umugambwe watsinze. Ivyo nibaza ko ivyo twese tuvyumva tubihurizako. Nukuvuga ibintu bigenze neza bishimiguye umugambwe, iyo bigenze nabi bigabigwa umugambwe. Ivyo nibaza ko twese tuvyumva. Baradukoranije rero batubaza ikibazo kimwe bati mbega mutubona gute? Ikibazo batubajije. Urumva rero iyo umuntu amaze kuvuga tubona gute kandi akabaze kuba bajije vy'ukora mu bwira ico yiyumvira, je mbona ko umuntu ariko arakira kwe abari intambwe gukira, abari intambwe ikomeye cyane. Twebwe rero twarafise ivyo twababwiye kandi yaratwemereye yuko tuzogira evaluation mu kwezi kw'indwi.
ivyo rero numva ko ariyo nzira nziza hari ibintu ko birakogwa muri Oricome mwaramubwiye kweri ko abajya biturire benshi bava mu ndongozi bazavuye mu mugabo ego twarabivuze kandi nabo ntibabihakana kuko nibo batwara nta kundi baravyemera ikintu cyabe twababujije twababwiye twababuje twasabye ko cogira twavuze tuti nukuri abantu batwara bareke kudandaza iyumvire nk'ubu nka procureur general ngaha adandaza ari umudandaza amategeko atayemurekurira nawe babimurekurira morale l'éthique professionnelle urazi ko kera cazira yuko umumajiza aza kwicana n'umuntu uze hariya aya ngo basangire inzoga carazira carazira umukuru wa sentare ngaha carazira kuko ugiye gusangira n'umudandaza hariya cyangwa ukaja kudandazanya nawe uri kurakubitana amakiki hariya nawe biragora uri kurasuzuguza akazi k'igihugu inze gutwara twababwiye yuko ibi bintu by'ukuri byogira rero ikintu mbona nagomba kuvuga ibintu biriko birakogwa navuze nti sinogira ntabivuze kamwe ni vyiza ubwa mbere bariko barashiraho série nationale de l'enseignement financier hamwe ibyo bintu vyojamwe bigaja mu ngiro bakabishira mu ngiro nukuri niba bikora bizofasha ikindi bariko barashiraho ni itegeko ryerekana ububasha bwo kuronka inkuru loi portail à l'information publique ivyo nta vyari bihari ivyo ni ibintu bibiri bizofasha cyane mu bintu byo kugwanya igiturire donc iyo série nationale de l'enseignement financier iri kurashigwaho iri kuraraba ingene yo ushobora gukora hanyuma muri leta ariko ingene yo ushobora gukora hanyuma n'iryo tegeko ryo kugwanya ryo gutanga makuru kandi cyo nagomba nshime kame Oricome barayishizemo kuko yo ushobora gufasha mu ivyo bintu imigwi yashizweho twarungisa abantu ivyo rero nibaza ko ari intango nziza mwe mariko muravuga byo gufashanya ko leta imaze kubona yuko dushobora guterera nibemerere ibi bintu nkuko utwara sentare ajeje kubishikiriza nibashireho itegeko rihinduka ryo gwanya giturire kuko ridahindutse nukuri bizotugora ngo dushobora gushika kure Pacifique yavuze ati Oricome nikube kuvuga gusa ku maradiyo ahubwo nizirazi twongorera twe turabikora nukuri arabaza twebwe nta muntu numwe yatwaye kibi gipolisi iba parke n'izindi nzego twebwe turabikora mbega ariko twe turagena naho nabone byago turagena nige twitwara yego turamaze kubitwara gatari gake kubera ivyo vyaha rero nibaza ko twebwe inzego z'igihugu mu bisazo turakorana mugabo iyo abantu basahura amatugo y'igihugu bamaze kuba benshi ucu usanga twari tugeramigwa usanga tugeramigwa les dénonciateurs naho yavuze ngo barakingiwe donc aba denonsa mu gihugu abakingiwe oya ntibakingiwe kweri kuko none jese maze gufungwa kenshi ndamaze gufungwa kenshi kandi tuzira ivyo ariko kandi mu nyuma bikagaragara ko abo bantu baba bakoze amakosa rero mu ijambo rimwe akigoroka leta karahari turakabona mugabo nuko ntigakwiye karakwiye kuduzwa kugira ngo ijya mbono y'umukuru w'igihugu ishobore kuja mu ngiro ivyo kugira ngo bishoboke hagomba ko byanavuze by'amareforme amareforme azodufasha murakoze cyane Gabriel Rufyiri ningaha rero dusozereye kino kiganiro cari cashimikiye kubijanye n'igiturire mu Burundi ingaruka mbi n'icokogwa kugira ngo ako karanda ko kujya igiturire no kwaka igiturire mu Burundi karangire mwakurikiranye abatumire kuvyo bashikirije bose bahurije ko igiturire mu Burundi ataragaseseshwa rumuri bahurije kandi ko hariho ingaruka mbi zaco hano mu Burundi reka nabibutse ko abatumire batatu twari kumwe uwa mbere yari Pacifique Barankitse n'umushikiriza manza mukuru wa parki kukira sentare ijeje kugwanya ibiturire Pacifique Barankitse ndagukengurukiye cyane kuvyumvira washikirije kandi nongera ndagukengurukira ko witavye ubutumire naje ndabashimiye cyane kubona mwantumeye kugira ngo dushobore kusangira kino kiyago kifatiye ahanini kuri imyaka 20 yahaciye aya masezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire abayeho nkuko mwabishikirije n'uruhara rwa bamwe na bariya mu runo rugamba rwo kurwanya igiturire ndabakengurukiye cyane murakoze namwe umutumire wundi yari Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricome n'ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya abagibiturire n'abasesahura itunga ry'igihugu Gabriel Rufyiri
ndagushimiye nawe we ku witavye ubutumire no kuvyumviro washikirije. ahubwo nitwe twabashimira kubona mwadutumiye hanyuma kandi mukaduhuza n'abari muri iki gisata cyo kurwanya igiturire, tukizera neza yuko uyu munsi mpuzamakungu wo kurwanya igiturire tuko turahimbaza tuzosubira guhura mu mwaka uza duhurira hano tuvuga bimwe twavuga byokosorwa ko byaba byakosowe. Nibaza ko byodufasha cyane kugira ngo mu by'ukuri dushikire iriya mbono, kuko nta muntu n'umwe yifuza kwama yicaye hahandi, umunsi yifuza kwegera imbere. Tuzogere tuvuga tuti erega turiko turagana kuri rya terambere twifuza, aho umurundi atunga agatunganirwa akashobora kuronka bya bintu nkenegwa bituma baho neza. Umutumire agira gatatu yari Theopiste Kubwimana arongoye sentare ijejwe kugwanya ibiturire. Theopiste, ndagukengurukije cyane ko witavye ubutumire no kuvyumviro byose washikirije. natwe turabakengurukiye cyane kubona mwadutumiye, nimwongera kudutumira tuzongera tubitabe. Murakoze. Diomede Hatekimana nariko mfasha kuremesha kino kiganiro cyari cashimikiye ku bijanye n'ingene ibiturire mu Burundi vyakwa kandi bitangwa icokogwa. Kino kiganiro rero nkaba ndangije ndabakengurukira mwebwe mwese mwagikurikiranye, mubandanye muryoherwa n'ibiganiro imbonesha kure yanyu ibashikiriza. Murakoze.